mfashe kano kanya kugira ngo hamwe n'ibikorwa byiza mwahamagariwe nk'ishengero ry'Imana, igikorwa cyo kuvuga ubutumwa, kuko niyo misiyo ya mbere Yesu Kristo yasigiye ishengero ryiwe, ati mugende mubwire ibyaremwe byose ubutumwa bwiza, mubahindure babe abigishwa banje, hanyuma mubatize mu izina rya Data n'iry'Umwana rya Mpwemu Yera. Iyo niyo misiyo ya mbere ishengero ryahawe. Ariko hamwe n'ivyo, umuntu agizwe n'ibice bibiri bikomakomeye, agizwe n'ivy'impwemu akagirwa n'ivy'umubiri. Ishengero rero hamwe no kwitwararika ivy'impwemu bihamagariwe no kwitwararika ivy'umubiri w'umuntu. Ivyo navyo ni ibijyanye n'indero, amagara meza, kwitwararika imfuvyi n'abapfakazi, gushigikira uburimyi kugira ngo umuntu abeho neza. Mfashe kano kanya kugira ngo nshimire ishengero rya Pentekote, kuko hambavu yo kuvuga ubutumwa bwiza mwaratahuye yuko ivyo byonyene bidakwiye, ariko kandi muhamagarirwa no gushigikira umwana w'umuntu, no gushigikira iterambere ry'igihugu, no gushigikira umugambi canke imigambi y'igihugu, mu kwitwararika ibijyanye indero, mu kwitwararika iby'amagara meza, mu kwitwararika ivyo gufashanya, kuko ndazi ishengero rya Pentekote murafise amashuri menshi cyane, murafise amavuriro menshi, kandi mwarubatse n'ibigo byinshi byo gufasha imfuvyi n'abapfakazi. Ivyo rero nivyo twita ubutumwa bwuzuye, ubutumwa bwiza bwuzuye, ubutumwa bwitwararika umuntu mu buryo bw'impwemu eka no mu buryo bw'umubiri. Tuhamagare kandi no kuja mu bindi bisata bigize ubuzima bw'igihugu, nk'uko nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi adasiba gusemerera avuga ngo yifuza yuko umunwa wose uronka icurya kandi umufuko ukagira amafaranga. Ivyo navyo bidusaba yuko tugwiza umwimbu w'uburimyi, umwimbu ubworozi, hanyuma tukaronka umusesekara kugira ngo umurundi wese aronke icyo afungura. Ndazi amashengero menshi akunda kuba afise amatongo atari mato. Reka ajya amatongo tugende tuyarimemwo ibiribwa, kugira ngo hambavu yuko abanyeshengero bacu baronka ivyo bafungura, umusesekara nawo tuwushore uze kudufasha mu bindi bikorwa byo guteza imbere ubutumwa bwiza. Mu nkundire ndangize rino jambo ndabahamagarira kurwanya ikiza cya coronavirus. Kirahari, ariko kandi ushimira Imana ko Uburundi yarabuzigamye. By'ukuri iduha igihe cyiza, uravye nk'ibindi bihugu byarasizikaye cyane, ariko igihugu cyacu Burundi Imana yarakizigamye. Tugiye kuraba dusanga by'ukuri icyo kiza ataco cyatugize, ariko nubwo biruko tubandanye kwitondera amategeko duhabwa n'abaganga, tugire isuku, dukarabe, tuje muri wa mugambi wa leta uvuga ngo ndakira sinandura kandi sinanduza abandi. Ndazi Umurundi umubuje kuramukanya uba by'ukuri umugiriye nabi, ariko tubandanye kumvira abatuganza, kuko navyo biri mu byo dusabwa n'ijambo ry'Imana, kumvira abatuganza. Turi mu gisagara cya Bujumbura, twatewe iteka na nyakubahwa umukuru w'igisagara cya Bujumbura. Ndazi ko mwese muri kino gisagara, reka mfate kano kanya ndabahamagarira guterera mu kugira isuku ry'igisagara. Tugira isuku ry'igisagara, aho tuba tuhasukure, imbere y'amazu yacu tuhasukure. Ntiturindire ngo umukuru w'igisagara cya Bujumbura aza kudukuburira aho tuba. Oya,
dufate isaha imwe dukubure imbere y'urupangu, uwundi akubura imbere y'urupangu, uwundi akubura imbere y'urupangu rwiwe, igisagara cyose kizoshe gisa neza. Birababaje cyane kubona tuba mu gisagara mugabo ugiye ukaraba ugasanga hari abantu bafata umwavu bakarunda imbere y'urupangu, akinjira agasohoka, akinjira agasohoka, ugaca wibaza mbega uyu muntu ntanukirwa n'umwanda, akayifata nk'aho umenga n'ibisanzwe, akavuga ngo leta izoza. Nta yindi leta ihari, leta ni jewe, leta ni wewe. Leta mvyeyi idusaba ko tuba abavyeyi, umwe wese akaba umuvyeyi mu rugo rwiwe, mu muryango wiwe, mu kibano, tukaba abavyeyi. Hanyuma duterateranije tuca tugira leta mvyeyi, leta nkozi. Nyakubahwa mwungere, hari igikorwa wambariye muri ko murakora ngaha aco kubaka inzu zizikara uburaro bw'abakozi b'Imana. Ndavuga ati ko nanjye n'umukozi w'Imana reka ngende nshize ko basi itafari rimwe kugira ngo mwijuru bandike izina ryanje yuko ari igikorwa nakoreye mu ishengero rya Pentecote. Nzogura umuryango wo muri hanyuma aho zobandi hose zovuganira n'umuryango nashize ku nyubakwa bubatse, bene data bubatse, mwijuru nanje nzoze ndibutsa. Mumfashe tuzingure Bibiliya zanyu mu gitabo cy'Abaheburayo, umurongo wa 14 na 15. Umutwe w'amajambo uvuga ngo impanuro yo kutava ku buntu bw'Imana. Mukurikire kugiranira amahoro n'abantu bose n'ukwezwa, kuko uteshejwe atazoraba umwami. Mwizigame ntihagire umuntu adashikira ubuntu bw'Imana, kandi ntihagire umuzi wo kurura umera ukabahagarika imitima, abenshi bakandura. Amen, amen. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo dukurikire kugirana amahoro n'abantu bose. Ngomba kuvuga kuri ijambo ry'amahoro. Amahoro arakenewe mu mitima yacu. Turakeneye amahoro mu ngo zacu, turakeneye amahoro mu kibano, turakeneye amahoro mu kazi, turakeneye amahoro mu gihugu, turakeneye amahoro mu ishengero. Amahoro turakeneye amahoro. Ariko cyane amahoro tuyakeneye mu mitima yacu. Navuze ngo umuntu atanga icyo afise. Udafise amahoro mu mutima ushobora kuyatanga, kuko umuntu atanga icyo afise. Amahoro ntava ku byo dutunze, amahoro ntava ku cyo turi, kandi amahoro ntituyagira kubera ko tubyibushe cyangwa ko twonze, ko turi barebare, ko turi bagufi. Amahoro atangwa n'Imana. Amahoro nta handi ava atari kuri nyina amahoro. Nta rindi soko ry'amahoro atari kuri nyina amahoro, kuko ijambo ry'Imana muri Yesaya 9:6 avuga ngo kuko umwana w'umuhungu atuvukiye, uyo azokwita igitangaza, umujyanama, Imana y'ubushobozi, data wa twese, ahoraho, umukama w'amahoro. Haleluya, haleluya. Amahoro nyamahoro ava ku Mana yacu, atangwa n'umwami wacu Yesu Kristo. Ntava ku byo dufise. Hari abafise ibikwegana badafise amahoro. Mbere uravye hari umwanditsi yavuze ngo wovuma w'inyabutongo. Haleluya, haleluya. Zirimwe amahoro, hako ujya ibinuze bigabaye gufata mu muhogo. Niki kitubuza amahoro ubwoko bw'Imana? Ibitubuza amahoro birahari kandi ni byinshi cyane, ariko reka mvuge kimwe cyangwa bibiri. Ikintu nyamukuru kitubuza amahoro ni icyaha.
ikintu nyamukuru kibuza abantu amahoro n'icyaha. Icyaha ibindi byose n'ibisanzwe, ariko icyaha gitera uruhagarara mu mutima. Icyaha nacyo ni ukunyuranya n'amajambo y'Imana n'ibyagezwe by'Imana, ni ukunyuranya n'icyo ijambo ry'Imana rivuga. Yesaya 48 umurongo wa 18 havuga ngo, iyo uba warumviye ibyagezwe byanje uba waragize amahoro ameze nk'uruzi. Haleluya, haleluya. Kumvira ijambo ry'Imana biduha amahoro ngo ameze nk'uruzi. Amen, amen. Icyo nicyo nyamukuru. Ariko amahoro turayabuza no kutabombwa n'ibyo dufise. Kutabombwa n'ibyo dufise ni kudashima Imana, kudashimira Imana aho ikugejeje. Hari abantu batigera bashimira Imana aho ibagejeje. Kenguruka, shima, niwashima izokongera. Haleluya. Niwashima izokongera. Ikuvyukije mu gitondo, shima ikikongera. Kandi itokongera, shima. Kuko nawe toyishima ntibihindura umwana bwayo. Haleluya. Izoguma yitwa Imana, ushima udashima iguma yitwa Imana. Haleluya. Iguma yitwa Imana. Byiza rero ko ushaka tugashima, ko gushima ni inyungu yacu.